Reka subire ndabahe ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV mbonesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakuruwa amatohoza mu bisata bitandukanye. Ndabahaye mwiriwe abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Iri niteka n'umunezero ntangire byo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri iyi chaîne yanyu ari nayo yacu ya YouTube chaîne bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Nabakengurukira rero mwese muri kurikira muri imicungararo bw'igihugu cyacu cy'u Burundi abadukurikira bari mu bihugu bivanye ndetse n'abari mu makungu ya kuri mwese nabahaye kaze mu makuru yacu, amakuru menshi cyane, amakuru abayiriwe avuga mu mihingo itandukanye, amakuru imbonesha kuri yanyu mukunda cyane ibashikirayo igaca iyabegeraniriza yose ikabashikiriza ku buryo bw'idonido. Nabakengurukira rero mwese mwarimo muradukurikira kandi mbaha n'ikaze mu makuru yacu, amakuru araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Muri iri joro kwigenekerezo rya 2025 ruhesha y'umwaka wa 2025 amakuru ariko araturuka mu mugwa mukuru wa politike Igitega biravuga ko Geras Ndabirebe umukuru w'inama nshingamateka yari avuye mu nama, bikavuga ko rero aciye ahura n'isanganya rikomeye. Biravuga ko rero yari inama yari yateguwe y'abashikiranganje bose yariko irabera ngaha ku mugwa mukuru wa politike Igitega. Bikavuga ko rero kuri ubu ngubu Geras Ndabirebe aciye araswa ndetse bikanavuga ko ngo abamurashe bataramenyekana, gusa amatohoza akaba atanguye. Igipolisi cy'u Burundi cihashitse gisanga Geras Ndabirebe Murantunga amaze kuraswa, giciye rero gifata uwo Geras Ndabirebe kimushikiriza ibitaro kugira ngo barabe uko amagara yiwe yoba ameze, niba ashobora gukira cyangwa se ashobora kuhasiga ubuzima. Ibi kandi biruko mu gihe hamaze iminsi humvikana incuka kibi ngaha mu Burundi, ni nyuma yuko habaye amatora y'abashinga amateka ndetse n'ayabajenama b'amakomine, hakagirizwa umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD kuba ngo ari wo wivye amatora kuko wamaze kubona intebe zose mu nama nshinga amateka ngaha mu Burundi. Umugambwe CNDD-FDD watsinze amatora ibice 100%, ibintu rero bitavuga ko rumwe n'imigambwe itavuga rumwe n'umutegetsi nka Iporona, CNL, urunani Burundi bwa bose ndetse n'indi yose itandukanye n'abigenga. Bavuga ko rero muri aya matora ngo habayemwo ubusuma ntangere ndetse bakaniyamiriza ivyavuye mu matora. Nyuma y'ivyo byose rero hatanguye gutegurwa imigambi yo gushaka kugandagura bamwe mu bakora muri uyu mugambwe uri ku butegetsi. Nyuma y'uko kandi umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe Evariste Ndayishimiye yatangaje ko ngo bamwe mu bandongozi zikoranwa ngaha mu Burundi ngo abanyinyurana ndetse hakabamo no kugambanirana. Ivyo biri uko rero biri kuvuga ko uyu mugwi witwaje urwanisho wo waturutse muri Republika Iharanira Intwaro ya Kongo ukaba ari umugwi wa Red Tabara. Murabizi neza ko mu mwaka waheze nabwo humvikanye amakuru avuga ko umugwi wa Red Tabara wari wagavye ibitero mu Katumba ndetse ukaza kwica abasirikare batari bakeyi mu ngabo z'u Burundi FDNB. Si ivyo gusa kuko n'abanyagihugu batari bakeyi bahasize ubuzima. Kuri ubu rero amakuru duhawe n'amasoko yacu yuda cyane mw'iri joro nuko umugwi wa Red Tabara ari wo woba urashe umuduga wari ureruye uyu Geras Ndabirebe ubwo yaravuye mu nama nkuko bishikirizwa namwe mu masoko yegereye aho ibyo byabereye. Nuko rero amasoko abishikiriza avuga ko kuri ubu Geras Ndabirebe yoba atameze neza ndetse bikanavuga ko amagara yiwe ashobora kuhangirikira ndetse ngo bitanakurikiranwe cyane ashobora kuhasiga ubuzima nkuko amakuru adushikiriye kuri iyi saha mw'iri joro abandanije abidushikiriza. Naho mu Cibitokeho haravugwa ubwicanyi bwahitanye abantu babiri ku rubibe rw'u Burundi n'u Rwanda, aho abasore babiri bishwe bari mu magendo y'ikawa.
kuwa 23 ruheshi y'umwaka mw'ijoro nyene ryo kuwa 23 rishira wa 24 uku kwezi kwa ruheshi, abasore babiri bo mu muhari w'urwaruka rw'imbonerakure, abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD batowe ibiziga ku mutumba Nyamakarabo komine Mugina mu ntara ya Cibitoke ku rubibe rw'u Rwanda. Kubw'amakuru ya mbere boba bishwe mu gihe bariko bagerageza kujabukana imifuko y'agahawa berekeza ku butaka bw'igihugu kibanyi c'u Rwanda. Ibiziga vya Karenzo Nsanzamahoro ndetse na Claude Butoyi vyatowe mu gatondo ko kuri uyu wa 23 ruheshi na 4 ruheshi murantunga ku nkengera z'uruzi Ruhwa. Abo uko ari babiri bazwi mu muhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ngo boba bagerageje kujabukana hafi ibiro 80 by'agahawa babijana mu gihugu kibanyi c'u Rwanda. Kubw'amakuru ava mu bajejwe umutekano, kubw'amatohoza ya mbere kandi ngo boba bafashwe n'abantu bataramenyekana hakurya y'urubibe, barakubitwa ndetse ngo ngo hakoreshejwe inkoni, hanyuma rero ngo baca bagarukanwa ku ruhande rw'u Burundi. Ibiziga ngo vyabo babiri ngo vyoba vyaboneka ko ibimenyetso vy'uko bakomerekejwe kandi ngo bikomeye cane, bakaba rero banaborejwe igufwa. Ibi rero bikaba vyababaje abantu batari bake muri komine ya Mugina iri ku rubibe cane cane ku mutumba Nyamakarabo. Nta nkeka ngo biboneka ko bagerageje kujabuka bidaciye mu mategeko, ariko none ngo bari n'abakibaza ngo niba bari gukubitwa gushika bicwe ngo ubw'agashinyaguro. Nk'uko niko umwe mu banyagihugu yibaza, biboneka ko ababaye cane. Naho umusitanteri wa komine Mugina Julienne Ndayihaya ariyamiriza ubwo bunyamaswa, akavuga ko amatohoza yatanguye, aratabaza kandi amenyesha ko ibikorwa vy'amagendo vyasubiriye kwibonekeza muri ako karere. Mu kiringo c'amezi 2 gusa ibiro birenga 800 by'agahawa vyarafashwe. Harageze ko abantu bamenya amabi afatiye ku bikorwa vya magendo. Ibi bikaba ari vyo yashikirije. Amasoko menshi avuga ko abo babiri bishwe boba bari bakoranye na bamwe mu bajejwe intwaro hamwe ndetse na bamwe mu bajejwe umutekano. Hamwe rero ayo makuru yoba ariyo koko, ngo yoba yerekana ko ibikorwa vya magendo bitunganijwe ku buryo ngo n'abajejwe intwaro babishijemwo uruhara. Ibi rero vyabaye mu gihe kandi hari icuka kibi hagati y'ivyo bihugu vyompi, aribwo Uburundi ndetse n'u Rwanda. Murabizi neza ko imbibe z'ivyo bihugu zimaze umwaka urenga zugaye, ari naco gituma hanyerera ku bakora urudandazwa rwa magendo. Ikawa ikadandazwa, ni ikidandazwa gikomeye cane mu karere, ironderwa na benshi, bigatuma rero ishorwa kuri magendo. Ubwo bwicanyi bwahitanye abantu babiri burerekana amagorwa y'abantu baba ku mbibe z'igihugu, intege nke za leta mu kugenzura amwe mu mazone ari inyuma y'igisagara, nuko ari ngombwa gushimangira umutekano, ubutungane no kurwanya igiturire, nk'uko bishikirizwa n'uyu umusitanteri w'iyo komine. Tunyarukiye mu makungu, reka turabire hamwe kuriko biravugwa mu gihugu ca Kenya. Igihugu ca Kenya rero, aho abantu babiri aribo bamaze kumenyekana ko baguye mu myiyerekano mu gihugu ca Kenya nyene, aho abataramenyekana igitigiri bobo ngo bakuba bakomeretse. Bamwe mu batavuga rumwe na leta ya Kenya bazindutse mu myiyerekano kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 25 ruheshi y'umwaka
nk'uko abanyagihugu babimenyesha. Abo bazindutse mu myiyerekano ngo bakaba bariko baribuka abarenga 60 baguye mu myiyerekano yo mu mwaka uheze wa 2024. Ni mu gihe kandi bariko biyamiriza urugero rw'amafaranga leta yari yateguye gukoresha mu mwaka kuko ngo yari menshi cyane. Igipolisi kikaba cahavuye kigerageza kubuza iyo myiyerekano kariko kirakoresha ivyuka vyokera. Ibindi vyoba bimaze kononekara muri iyo myiyerekano bikaba bitaramenyekana, hakaba rero harindiriwe ibizova mu matohoza, nabyo tuzoca tubibashikiriza. Reka shimire rero mwese mwariko muradukurikira kuri iyi saha. Amakuru yacu tuyasozere ngaha, amakuru yacu yo reka tuyecumbikire ngaha, tubare ko mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza, kandi mwibuke mu fyonde sabone ndetse na partage kugira muze muraba bambere kubona amakuru y'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri imbonesha kure yanyu mukunda cyane mwe Rudende Isange TV. Imbonesha kure bashikiriza amakuru ibiganiro babigezwe kandi bavyakorewe amatohoza. Reka rero dusozera amakuru yacu ngaha, tuzasubira amakuru yacu nagasaga.